Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nitugire Kristo. Turasabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'Abanyaroma, kuva ku kigabane cya gatanu, ni ku kigabane cya gatanu ku karongo ka mbere ka 12 kugeza ku ka 21. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo Adamu na Yesu Kristo. Nico gituma nk'uko igicumuro cinjiye ku isi, cinjiye kuri iyi si kubera umuntu umwe rudende, ariko n'urupfu rwaje kubera ico gicumuro, urupfu rugakwira mu bantu bose, nkako abantu bose baracumuye. Nanone itegeko ritaraza, igicumuro cariho ku isi, ariko ahatari itegeko ntawe igicumuro giharurwako. Bisubiye kandi kuva kuri Adamu gushika kuri Musa, urupfu rwamye ruganza no kubatacumuye, igicumuro gisa n'ic'Adamu, we amenyesha uwimirije kuza. Ariko ingabirano ntaho isaniye n'igicumuro. Nibaba benshi barapfuye kubera igicumuro c'umwe, ubwiza bw'Imana bwo bwararushirije, kandi ingabirano duhabwa kubera umuntu umwe Yesu Kristo byarushirijeho gusagarara kuri benshi. Ni nk'uko inkurikizi y'ingabirano ataho isaniye n'inkurikizi y'igicumuro c'umwe, nkako urubanza ruhagaze kuri umwe rwabyaye igihano, nayo ingabirano ihagaze ku isinzi ry'ibicumuro yabyaye kugigwa intungane. Nanone ko kubera igicumuro c'umwe urupfu rwamye ruganza ku bw'uwo umwe nyene, hari akantu abakira umusesekara w'ubuntu bw'Imana n'ingabirano y'ubutungane bazorushirizaho kuganza mu buzima ku bw'uwo umwe Yesu Kristo. None rero nk'uko igicumuro c'umwe cazanye abantu bose urubanza rw'uguhanwa, niko n'igikorwa gitunganye c'umwe cazaniye abantu bose ubutungane bubagira bazima. Nkako ubugaba bw'umuntu umwe bwatumye benshi bacika abacumuzi, niko n'ubugamburutsi bw'umwe butuma benshi bacika intungane. Ego niko itegeko ryaje ngo igicumuro kigwire, ariko aho igicumuro cagwiriranye niho n'ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwirirana, kugira ngo nk'uko igicumuro cari ciganje kikazana urupfu, kube ariko n'ubuntu bw'Imana bwiganza mu butungane bushikana mu buzima budahera ku bwa Yesu Kristo umukama wacu, amen. Bene wacu muri Yesu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushimye Imana. Aleluya, amen, aleluya, amen, aleluya, amen. Bana b'Imana muri Yesu Kristo, hano hari amajambo aryoshe cyane.
ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Adamu na Yezu Kristo. Adamu na Yezu Kristo, twibuke Adamu na Eva. Ubwo 12 haravuga ngo nico gituma nk'uko igicumuro cinjiye kw'isi kuri iyi si kubera umuntu umwe rudende, ariko n'urupfu rwaje kubera ico gicumuro, urupfu rugakwira mu bantu bose nkako abantu bose baracumuye. Bana b'Imana, igicumuro cyazanywe n'umuntu umwe hano ku isi, kandi bavuga ko abantu bose barapfucumuye, n'urupfu rwazanywe n'umuntu umwe. Hano tubona Adamu na Yezu Kristo. Adamu twibukanye, Adamu yahenzwe na shitani, inzoka. Shitani yihinduye inzoka, ariko tuze twibuka ko Satani yari umumarayika akomeye mu ijuru. Hanyuma aragara, bituma marayika Gaburiyeli, Imana na Yezu Kristo bakororera Satani ngaha mu isi. Ubwo Satani rero ife ya mbere iravuga iti ntegerezwa kononera Imana kugira bajya abantu yaremye nanje njane nabo. Niko guca iraba ija kwa Adamu, umugore wa Eva, iramubesha Adamu. Nako Eva afata cya cyamwa arakijya, hanyuma abesha umugabo, Adamu nawe arajya. Bahenzwe n'iki? Bahenzwe n'inzoka shitani. Baba batuzaniye urupfu, baba batuzaniye gucumura. 13 aravuga ngo nanone itegeko ritaraza igicumuro cariho kw'isi, ariko ahatari itegeko ntawe igicumuro giharugwako. Ngo nanone itegeko ritaraza igicumuro cariho, itegeko ritaraza igicumuro cariho. Igicumuro cyaje imbere yuko haba itegeko, kizanywe na Adamu na Eva, base kumvira Imana bakumvira shitani. Rero icyo gihe imbere yuko haba amategeko habanje kuba ibicumuro. Haba ibicumuro kuri Adamu bikwezwe na shitani, shitani ibabeshe. Rero Adamu yari gushobora kwanka akavuga ati sishobora kwakira icyo cyamwa, wibuke mugore wanje ko Imana yatubujije. Ariko Adamu yumvira Eva, Eva yumvira inzoka, barenga ku isezerano Imana yari yabahaye, barenga ko ku itegeko Imana yari yababwiye ati mbega barenga ku isezerano Imana yari yabahaye ati ntimuze mugiye kwa kijya, ibindi byose muravyemerewe. Imana dutabare cyane. Turabandanya kuri 16 haravuga ngo bisubiye kandi kuva kuri Adamu gushika kuri Musa, urupfu rwamye ruganza no ku batacumuye igicumuro gisa n'icya Adamu, we amenyesha uwimirije kuza. Gushika kuri Musa, bisubiye kandi kuva kuri Adamu na Eva gushika kuri Musa, ibicumuro reka tubivuge tubisoma. Gushika kuri Musa, urupfu rwamye ruganza no ku batacumuye. Urupfu rwamye ruganza no ku batacumuye igicumuro gisa n'icya Adamu. Igicumuro gisa n'icya Adamu, kandi Adamu
niwe yacumuye igicumuro kinini, kuko niwe yakwegeye twebwe abaremwe nyuma. We amenyesha uwimirije kuza, ariko Adamu yamenyesheje uwimirije kuza. Uwimirije kuza yari Yezu Kristo. 15. Ariko ingabirano ntaho isaniye n'igicumuro. Ingabirano iratandukanye n'igicumuro. Ingabirano Imana iduha, ingabirano twahawe zitandukanye n'ibicumuro dukora. Nibaba benshi barapfuye kubera igicumuro cy'umwe, ubwiza bw'Imana bwo bwararushirije, kandi ingabirano duhabwa kubera umuntu umwe Yezu Kristo byarushirijeho gusagarara kuri benshi. Ingabirano duhabwa kubera Yezu Kristo yadupfiriye, Yezu Kristo yadukunze. Ingabirano dukura kuri mutima mweranda. Abana b'Imana hari ingabirano twese duhabwa nyinshi. Rero cunga ingabirano wahawe, uyigumbatire, umenye umuhamagaro wawe. Nyimba jewe Zipora ndiko ndakora ubu butumwa, menye ati iyi ngabirano Imana yampaye ndiko ndayikora neza. Kuko hariho n'abihingabirano bakarondera gutora ingabirano z'abandi zitari iziba wabo. Rero nyimba noba ndiko ndavuga ubutumwa atari ingabirano yanje, ari uko nabonye abandi babikora nanje nkabikora, ntabwo byo bari byiza mu maso y'Imana. Hari abandi biba ingabirano bashaka kuzigira urucuruza atari izo bahawe, bakiba. Rero abana b'Imana nukuraba ingabirano twahawe. Hari abantu baba bavuga ati ingabirano yanje niyi, ingabirano yanje niyi. None Imana iratanga ingabirano yo kwica? Imana ngo babandi bavuga ngo jewe nisanzwe ariko naremwe. Imana yaremye umuntu imuremya ngo azobe umutinganyi, canke azogera igihe avuga ati sishaka gutwara inda ngomba kuyitwarira mu byuma? Oya. Niyo mpamvu uvuga ati hariho abaza gushakisha ingabirano zo kwiba zitarizo, canke se bakirengagiza Imana, ingabirano zabo Imana yabahaye, bakaza gutoratora ibibi, ibintu bibi, bakaza kuronderera ingabirano kwa Satani, kwa Rusoferi, zibajana mu mwijima, mu muriro udahera. Rero wewe uri umukristo, genzura neza ingabirano Imana yaguhaye nziza, kuko tuzironka kubera Yezu Kristo yatwitangiye. Gutyo mutima w'Imana akatuzako, akaduha ingabirano nziza kugira dukore ivy'Imana ishaka. Rero nduguraba ingabirano twahawe, ugenzure neza ko ari iyo ngabirano urimo neza, ko uri kurabikora nkuko Imana ibishaka. 19. Ni nkuko inkurikizi y'ingabirano ataho isaniye n'inkurikizi y'igicumuro c'umwe. Inkurikizi y'ingabirano nta isaniye n'igicumuro c'umwe. Rero nukuraba iyo ngabirano nibyo nyene narimaze no gusigura. Nkako urubanza ruhagaze kuri umwe rwabyaye igihano, nayo ingabirano ihagaze ku isinzi ry'ibicumuro yabyaye kugigwa intungane. Ego bana b'Imana twaracumuye cyane, basokuru bacu baracumuye, baracumura, gutyo duhabwa ingabirano, duhabwa Yezu Kristo. Ikintu gikomeye, aza mu isi ari intungane. Ibyo twarabibonye mu gisoma gitangura ku karongo ka mbere.
ibyo twarabibonye. Ariko umukama Yezu yaremeye aratwitangira. Imana itugirira ibyiza, ikaduha ingabirano zitandukanye zaba zo kuririmba. Ibaze Imana yaragwa, hariho abantu batangura baririmba bafise ingabirano yo kuririmbira Imana, yo gukorera Imana, hanyuma nyuma bakabiheba bakisanga bagiye mu bindi byo kuririmba ibintu by'isi, byo kuririmba ibintu gukunda amahera. Ingabirano bakayivunja, bakayihindura icyaha, bakayihindura ikibi, kandi Imana yari yarabahaye ingabirano nziza. Rero nukuraba ingabirano zacu ntituzononeshe iby'isi cyangwa gukunda iby'isi, ngureke ingabirano nziza Imana yaguhaye hanyuma usange wayivunjije n'ibintu bya Satani, kuko na Satani aratanga ingabirano zipfuye. None umuntu yoza kuvuga ngo yahawe ingabirano yo kuririmba ibintu bijana mu mwijima, yo gukora amaporoje ajana abantu mu mwijima, yo gukora amafilime y'urukozasoni? Oya, Imana itanga ingabirano za mutima mweranda zivuye kuri Yezu Kristu. Genzura ubone ko Yezu yakwihereye ingabirano nziza, abari zibandanya kugendera. Niwazivunja n'iby'isi, ubwo ni gihonomo. 17 nanone ko kubera igicumuro cy'umwe urupfu rwamye ruganza kubw'uwo umwe nyene, hari akantu abakira umusesekara w'ubuntu bw'Imana n'ingabirano y'ubutungane bazorushiriza kuganza mu buzima kubw'ubu umwe Yezu Kristo. Urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, bana b'Imana. Iyo Adamu atajya kwa kiya kiti, erega Adamu yari gushobora kwakira iby'umugore muhaye, akamubwira ati sishobora kujya kubera ko Imana yaratubujije, bose wacu yaratubujije, ati ntimuze mujye. Wabyubahutse mugore wanjye, wabyubahutse, ati n'akazi kawe. Akareka, ntitwari gupfa. Imana yari kuraba ukuntu ibigenza. Ariko kubera ko umugabo yaciye yumvira umugore, bose bagafungura, twaciye dutangura gupfa. Niho rero Adamu yazanye ubwo rupfu. Rero azana ubwo rupfu ari umuntu umwe, ariko turonka ubuhigwe bwo kuzozuka no kuzobaho ubuzima butazoshira kubabyizera, kubabikunda, kubera Yezu Kristu yatuzaniye urukiza, yatuzaniye umwizero, yatuzaniye amahoro, yatuzaniye kubaho, kongera kuturema busha, kuzobaho ukutazopfa. 18 none rero nk'uko igicumuro cy'umwe cyazaniye abantu bose urupfu rwo guhanwa, niko n'igikorwa gitunganye cy'umwe cyazaniye abantu bose ubutungane bubagira bazima. Ni nk'ibyo narisiguye, abizera Yezu Kristu tuzoba bazima. 19 nk'uko ubugaba bw'umuntu umwe bwatumye benshi bacika abacumuzi, niko n'ubugamburutsi bw'umwe butuma benshi bacika intungane. Reka twivugire ubugamburutsi bw'umwe butuma benshi bacika intungane, ko Yezu Kristu yaravye akavuga ati Mana, Papa, sishobora kwemera ko uhonye isi yose
ko abantu bose barimbuka. Reka ngende mu isi ndabegere, ndababwire, ndabigishe, ndabereke umwizero, ndababwire ko bazobaho abanyizera bose. Rero Yezu araza mu isi atuzanira umukiro. Baramwica ariko aratsinda, arazuka, natwe tuba tubitomboreyemo. Rero twizere Yezu Kristu, tumukunde, tumwubahe, hanyuma nawe ari kumwe natwe. Ibitangaza bizokomeza bibeho, tuzokomeza tunezerwe. Nta muntu n'umwe yizera Yezu yigera maramara. Ibyisi naho byo ducanga, ariko turi kuri Yezu Kristu tumenya tuti Yezu yatuzaniye ubuzima butazohera. Ibyisi tuzobita bizohindagurika, ariko Yezu Kristu yatuzaniye ubuzima budahera. Adamu yatuzaniye urupfu, ariko Yezu atuzanira umukiro, atuzanira kuzobaho, kuzobana nawe. Twubahe Yezu. 20. Ego niko itegeko ryaje ngo igicumuro kigwire, ariko aho igicumuro cagwiriranye niho n'ubuntu bw'Imana bwarushirije kugwirirana. Abana b'Imana, umuntu atazi Imana, umuntu atigeze amenya Yezu Kristu, dufate nyimbaha mu isi hariho ibihugu bitaramenya Yezu, bitaramenya Imana. Uwo muntu apfuye ntacyo azobazwa, azoja mu ijuru ukuri kwamye, nta ngorane afise. Ariko umuntu yamenye Imana, umuntu yamenye ko Yezu yapfuye, yishwe, arenganijwe, uwo afise ingorane mu gihe azopfira mu byaha. Itegeko ryaje kubera ibicumuro. Abeli amaze kwica mwene wabo, Gahina amaze kwica mwene wabo Abeli, ibyaha byagumye birandagata. Gutyo hanyuka mu isi haza rero abantu baragwirirana, ibyaha biragwirirana, n'itegeko riraza, amategeko araza. Noneho umukama Yezu we ava mu ijuru aje kunogerereza ibyo kuvuga ati nimwacumura muzopfa, nimwakora ikibi nimwumve nimunyumve muzopfa, kandi ntimuzozuka, nimuzozukira kuba mu muriro w'iteka utazima. Ariko nimwagendana nanje muzobaho ibihe bitazoshira. Haleluya, amen. Twige rero kubana na Yezu, tutazomera tutazopfa, tutazomera nk'abo itegeko ryagize imbati, icyaha cyagize imbati, noneho tugahonyanga amategeko, tukayica, tukanka kumvira Imana. 21 akavuga ngo kugira ngo nk'uko igicumuro cyari cyaganje kikazana urupfu, igicumuro cyariganje kizana urupfu, kube ariko n'ubuntu bw'Imana bwiganza mu butungane. Haleluya. Kuba ariko ubuntu bw'Imana bwiganza mu butungane. Bana b'Imana, tugamburukira Imana, tubona ibintu biri kuba mu iyi si, twubaha Imana. Kubaha Imana ngo nibwo bwenge bushikana mu buzima budahera ku bwa Yezu Kristu umukama wacu. Erega bana b'Imana, nubwo mba ndiko ndasigura, biba byanditse bisiguye, gusa turasabikanya. Nkuko hariho na bamwe bandungikira nk'utumesaje bambwira ku byo tuba twasomye. Bana b'Imana, Imana ihabwa icyubahiro cyane, kandi benshi mwampaye amamesaje kuva muri Krismasi, mwabaye benshi. Ariko abantu b'Imana ngira ndanabasabe, hari abantu benshi bandungikira amamesaje badakenewe vrema. Hariho umuntu yitora akarungika message uyu munsi y'iminota 10 n'ingahe, bwaca akarungika iyindi, bwaca akarungika iyindi. Mu by'ukuri
kandi ugasanga ni hariho message ukwiye ku umuntu hari ikintu runaka nyene bigamije, ariko hariho message z'uburofa vraiment muze murabigabanya, kuko nta mwanya wo kubiraba byose no kubyumviriza byose. Mba ndi mfise ibindi canke haba hari izindi message zo kuraba. Umukama Imana bahezagire, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuni nazi.